ngomba mburira bodu sangiye uru rugendo uhagaze niyiyo bare kugira ntagwe benshi batanguriye muri mwe mu w'Imana hanyuma bagasubira iwabo mu mubiri. Haraba Imana yari yarahaye amabanga abonye isi ikayanganye bakayashibura. Mbega ubuhombe yoho, mbega ubuhombe yoho, mbega ubuhombe yoho kubashibuye ibanga Imana yabahaye. Turagasozererako ego ngo wese yashibuye ibanga ry'uhoraho nawe azoshiburirwa mu muriro utazima. Ngo mbega ninde azomutabara? Ngo mbega n'umwami Yesu? Ngo yaye imbabazi zizoba zaheze. Mana dufashe cyane. Isi yakayanganye bene data, isi yakayanganye, isi yaryoshe. Mbega isi iryoshwa niki? Isi kwirikira kayangana, kw'isi yaryoshe mubona iriko iraryoshwa niki? Mana dufashe cyane bene data. Mbona ko iterambere ririko rirayiryosha, iterambere kabisa. Kandi ni ryiza iterambere. Mu ruhande rumwe iterambere ni ryiza, ariko ku bana b'Imana faut faire attention, harimo danger, harimo danger, ariko nta kundi ni ugusenga Imana. Ego mu ruhande rumwe ni vyiza, isi iriko iratera imbere, abantu bariko bariteza imbere, ibintu biriko biragenda neza. Isi yakayanganye, iriko irashayininga, iriko irakayangana, iriko irarabagirana, nuko isi yateye imbere. Murantunga rero, Imana idufashe cyane bantu b'Imana mudukurikira kuri no rubuga rwa Sabanerwa TV. Dusabe mufyonde abonner, mugire na partage, mbere mugire na j'aime, rwa rukumu ruraba hejuru rumeze uko. Dushikare tuganire, twariko turaganira ku vy'isi yakayanganye, isi yameze amenyo niko babivuga, ariko ntiwobona amenyo y'isi. Oya, utari umusenzi ntushobora kuyabona. Ubona ari vyiza, ubona ari iterambere, ariko ku bana b'Imana hari igihe usanga mu iryo terambere udasenza Imana ngo ube maso. Hashobora kubamwo ibikugwisha, hashobora kubamwo ibigusubiza inyuma mu buryo bw'impwemu. Abantu b'Imana bagatera imbere, ego bakaja imbere, ariko ugasanga mu mitima yabo barasubiye inyuma. Imana dufashe cyane. Iyo uravye ku isi yose canke ukumviriza amateleviziyo, ukaraba televiziyo, ukaraba kumviriza amaradiyo, ubona ku isi yose ko hari iterambere kandi ridasanzwe. Ibihugu biriko biratera imbere, ibintu ni vyiza, eka nta ngorane. Ariko ugerageje ukumviriza, nama numviriza iterambere, ariko usanga intambara nazo ziguma zigwira mu bihugu bitandukanye. Kumva urwanko, ubwicanyi ndengakamere, ivyaha vy'ubuyobe bitigeze biboneka ku isi, bitigeze bikorwa. Ni ukuvuga iterambere mu buryo bw'umubiri ni vyiza, ariko mu buryo bw'impwemu hari ibintu vyinshi abantu b'Imana bariko baratakaza. Ni nayo mpamvu ku muntu w'Imana ari mu rugendo ruja mw'ijuru, gutera imbere si bibi, ariko byasaba ngo utere imbere wongera utera imbere, utere imbere mu buryo bw'umubiri wongera utera imbere no mu buryo bw'impwemu. Uko utera imbere ukava muri centre ukaja gukorera mu gisagara, dufate wahora uri nk'umudandaza,
ukava mu caro ukaja gukorera kuri centre, iyo ntambwe wateye byasaba uyitere no mu buryo bw'impwemu, mu buryo bwo gusenga, naho nyene uca utera iyindi ntambwe, kuko amageragezwa ya hariya mu caro wahora ukorera si uzosanga kuri centre. Bitegereza guhinduka, utari umusenzi, utabaye maso ngo usenge cane, vyozohava biguhitana. Imana idufashe cane. Naho woba uvuye mu ntara Imana ikagutera iteka ugatera imbere, ivyo ukora bikunguka bikagenda neza, ukaja gukorera hariya mu bisagara bitandukanye, nuko ugasigara uja kurangura i Dubai, ugasigara uja kurangura muri Turikiya, mu Bushinwa n'ahandi. Aho rero bisaba ngo iyo ntambwe uteye mu iterambere rya buno buzima tubayemwo, uyitere no mu buryo bw'impwemu. Nambaho rusenga kabiri, uca usenga gatatu canke kane, kubw'iyo ntambwe wateye. Imana idufashe cane. No mu gihe ca Pawulo yaragendanye n'abakozi b'Imana atari bake, barya baruka baragendanye n'uwitwa Arisitariko yaragendanye na Pawulo, witwa Dema, witwa Luka, witwa Mariko, bose baragendanye na Pawulo mu gikorwa c'Imana. Kandi uzobisoma neza hajya muri Filemoni igice ca mbere ku murongo wa 24, niho uzosoma ayo majambo, uzobona ba Mariko, ba Asitariko, ba Luka, nuko n'abandi. Abo bose ngo bari bafatanije igikorwa na Pawulo. No mu Bakolosayi uzosoma ayo majambo, uzosoma igice 4 ku murongo wa 14, naho nyene haravuga ngo muganga Luka, umuvukanyi ngo akaba n'umugenzi ngo na Dema ngo barabatasha. Uravyumva? Dema rero ari mu bantu bari begereye cane Pawulo, ariko mu gihe Pawulo yatangura kuja kuvuga ubutumwa bwiza, ngo bageze i Tesalonike bari kumwe na Dema ngo acabona i Tesalonika ngo ahantu bariko barimba inzahabu, ngo cya gisagara cyuzuyemwo inzahabu nyinshi, hari ubutunzi bwinshi, nuko ngo abona rero nawe yoca aja kwimba izo nzahabu, aca yifatanya n'abaho ata igikorwa c'Imana. Nuko nihagera rero uzobisoma hariya mu gitabo ca Timoteyo wa kabiri igice ca 4 ku murongo wa 10, Pawulo ariko aravuga ngo Dema yarantaye, ngo ageze i Tesalonike, ngo acakunda isi, ngo acakunda ivy'isi, ngo acaranta. Dema rero yagarukiye ngaho i Tesalonike kuko yaciye akunda ivyo vy'isi, aja kuyimbira inzahabu, kuko abonye isi igize gute, ikayanganye. Twatanguranye n'akaririmbo kavuga ngo harabe Imana yari yarahaye amabanga, ngo babonye isi ikayanganye baragira gute, barayashibura. Dema rero ashibura ingabire y'Imana kubw'amaronko yo muri iyi si, yigira kwimbiki inzahabu. Kandi nta hantu usubira kubona Dema ivyiwe byasozerereye aho nyene, nta wuzi ivyo bintu yagiyemwo vy'isi, bishobora kuba bitamuguye neza kuko ataye igikorwa c'Imana. Imana idufashe rero bene data. Harya urabona baruka bagendanye na Pawulo, urababona ko bashishikaye igikorwa c'Imana, barandika n'ibitabo by'ubutumwa bwiza. Urabona na Mariko ko yanditse igitabo c'ubutumwa bwiza, mugabo Dema nta handi ubona yakoreye Imana mu gihe cy'inyuma ya Pawulo, ngo Dema nawe akora ibikorwa vyandikwe bivugwe. Oyaye, ivya Dema rero bishobora kuba byasozereye hajya nyene, akacagwa akaja gukora ivyaha nk'abandi bose b'isi, kuko Pawulo yamuvuze ko nyuma ngo Dema yarantaye, ngo yigira i Tesalonike, ngo kuko akunze ivy'iyi si. Rero isi ikayanganye muntu w'Imana, ntuzoce ukayangana nkayo. Niwabona isi iriko irashayininga, ibintu biriko
birashashagirana ibintu bigenda neza, uze usenge kuko aho niho habonekera umukristo n'umugororotsi, niho habonekera abantu b'Imana bari mu rugendo ruja mw'ijuru, niho habonekera n'abanyantege nke. Hariho umuntu arose yahora afise nk'umuriyoni umwe, arose imiliyoni 100 acagwa, caheba gusenga, casubira acaza kunywa inzoga, acaza kunywa amusteri, acaja kunywa henekene n'ibindi vyinshi, akaja kwinezereza. Ariko suko byategerezwa kugenda ku bantu b'Imana. Imana idufashe cane rero bene data, iterambere ni ryiza mugabo turaba uko turyitwaramwo, kuko muri iyi minsi ndatinya cane ugerageje ukaraba aho ibintu bigeze. Abantu b'Imana benshi bariko barasubira inyuma, bariko baragwa. Gerageje kuraba no mu mashengero, imico myiza iriko iragenda itituka, amashengero ariko aragenda amengo ariko aratakaza akaranga. Ariko nubwo biruko haracariho abantu b'Imana, haracariho abakiri muri ryaragiye Yesu yadusigarana. Abo rero ndababwira nti mukomere, mushikame, ntimunyeganyeze, ntimukangwe n'amatontomo y'intare, ntimukangwe n'ibihuhuta vy'imiyaga. Oyaye guma imbere y'Imana. Iterambere ni ryiza ntitwaryanse, ariko umenye uko uryitwaramwo mwene data. No mu gihe ca Yesu iterambere ryaraza. Nibaze ko murabona ko Yesu yavutse bakamuryamika mu bwato bw'inka. Nibaze ko Yesu, murazi ko Yesu yamaze imyaka, bamubambye afise imyaka 33 n'amezi 6. Mwumva ko iyo myaka 33 rero n'igice, murumva ko bashobora kuba batari bakivyarira mu bwato bw'inka ngo umwana bamushire mu bwato bw'inka. Iterambere rishobora kuba ryaraje i Betelehemu, basigaye babashira bavukira muri maternite, bakakigwa n'abadogiteri, ibintu bimeze neza cane. Iterambere ni ryiza, ariko bisaba ngo umuntu w'Imana amenye uko agifatamwo nk'umuntu w'Imana nyene. Iterambere ntirimutesha inzira, imujana mw'ijuru. Yesu rero no mu gihe ciwe iterambere ryariho, ariko yashishikara kubwira abigishwa biwe ati musenge nimuje mu mosha mabi. Ndabibutsa kandi ko Yesu yavuze ubutumwa imyaka 3 yonyene n'amezi 6. Yavuze ubutumwa imyaka 3 gusa, 3 n'igice. Ne Yesu yavuze ubutumwa. Bijya byose mubona, ibi byose mubona byanditswe Bibiliya yera, usomye hajya guhera mw'isezerano rishasha niho hatubwira ivya Yesu, niho Yesu yaratanguye. Harya bijya byose vyamaze imyaka 3 n'igice. Kuko mu bw'Isirayeli cyarazira ko umuntu afata ijambo ngo aje imbere y'abantu yigishe atarakwiza imyaka 30. Ni nayo mpamvu rero Yesu yabanje gukura, nuko abona gukwiza imyaka 30, abona kuja imbere y'abantu, aratangura kwigisha avyemerewe n'amategeko yari ahari ico gihe. Kandi murabona igihe Yesu yaje Yerusalemu afise imyaka 12, turabona ingene ngo kari kakiri akana, ngo basanga se na nyina bariko barakarondera, ngo basanga kari ngo hagati ngo y'abigishwa n'abafarisayo. Nuko abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo ngo batangaye ngo uyu mwana n'umwanake, ngo umwana afise ubwenge nk'ubu, ngo yabukuye hehe? Ngo ariko arababwira ivyanditswe. Nuko batangaye bibaza ati none uyu mwana ariko aratubwira ivya Aburahamu, ivya Dawidi, ivya ba Yesaya, vya bande, yavyigiye he? Yabikuye he? Harya rero ntibafashe ko ariko arigisha, kuko ntivyari vyemewe ko yoshobora kwigisha atarakwiza imyaka 30. Harya vyitwa ko ari umwana ariko araganira n'abavyeyi. Rero
Yesu yatanguye kwigisha nyezina akwije imyaka 30. Aca rero akora iyo myaka 30 n'igice. Yesu bagiye kumumanika ku musaraba neza akwije imyaka 33 n'amezi 6. Rero Imana idufashe cyane. Iterambere rero no mu gihe cya Yesu ryariho, ariko baramenye uko bagyitwaramwo, kandi Yesu nayo mpamvu yaguma babwira ngo musenge ntimuje mu mosha mabi. Kandi na Yesu akunguruza, hajya hose yunguruza kwari kugira ngo yigishe abigishwa biwe guhora bunguruza mu gusenga, batera intambwe. Muradutunga rero, uko iterambere rije byasaba nawe utera intambwe. Nambaho rurangurira mu Bugande, ukabona Imana iguteye iteka, ugize iterambere, utangiye kuja kurangurira i Dubai, umenye ko amageragezwa y'i Bugande y'i Kampala ushobora gusanga atariyo y'i Dubai. Bisaba ngo utere intambwe, uce utera imbere no mu buryo bw'impwemu, utere imbere mu gusenga kugira ngo ushobore guhangana, ushobore kuzohangana n'ibibazo ushobora guhurira aho hantu wungururije. Imana idufashe cyane bene data. Ubonye isi ikayanganye, ntuce ukayangana nkayo, wibagira Imana, wibagira aho Imana yagukuye. Turafise icigwa turiko turategura, kiriko kirategurwa, twibaze ko mu minsi iza tuzokibashikiriza, kitubwira ivy'iki gihe, iri terambere aho ririko riratuganisha. Nizere ko muzogikurikirana, mu minsi iri imbere tuzohava tukibashikiriza. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Kwari kugira ngo duhanurane, kuko Bibiliya irabivuga ko dukwiye guhanurana bicitwa uyu munsi. Rero ngo ngomba mburira bodu sangiye uru rugendo, uhagaze niyiyo bare kugira ntagwe, benshi batanguriye muri mwe mu w'Imana, hanyuma bagasubira iwabo mu mubiri. Haraba Imana yari yarahaye amabanga, babonye isi ikayanganye bakayashibura. Mbega ubuhombe yoho, mbega ubuhombe yoho, mbega ubuhombe yoho, kubashibuye ibanga Imana yabahaye. Uwo wese yashibu yibanga ry'Uhoraho, nawe azoshiburirwa mu muriro utazima, n'inda zomutabara. Mbega n'Umwami Yesu oyaye kuko imbaba zizoba zaheze. Ncuti zanje bagenzi, iyi misi iragoye, ibigwisha n'ivyinshi vyabaye umurengera. None nitube maso kandi dusaba ubwenge, dutandukanye impwemu yera niyihumanye. Haraba Imana yari yarahaye amabanga, babonye isi ikayanganye bakayashibura. Mbega ubuhombe yoho, mbega ubuhombe yoho, mbega ubuhombe yoho, kubashibuye ibanga Imana yabahaye. Uwo wese yashibu yibanga ry'Uhoraho, nawe azoshiburirwa mu muriro utazima, n'inda zomutabara. Mbega n'Umwami Yesu oyaye kuko imbaba zizoba zaheze. Ako karirimbo twakaririmba kera hanje, nibaze ako karirimba mu 88. Ego abo bari bahari ico gihe baca bavyumva. Rero
abaririmbyi bariko baravugishwa ntibabimenya, ariko iki gihe ukaririmbye uca wumva ko ryarihishurirwa ridasanzwe. Kuko abantu benshi mw'iyi minsi bariko barashibura ivyo bari barakiriye, vyabakujije, vyabagiriye ikimazi, vyabakurije imiryango, ariryo jambo ry'Imana. Abantu benshi bariko bararishibura. Imana idufashe cane. Rero tuzosubira mu minsi iri imbere. Twari twifuje kuyaga kw'ico kintu, ariko wewe wumvise iyi video ufyonde urwo rukumu ruri munsi ya video rwitwa j'aime, urufyondeko rimwe gusa. Ubonye rwirabuye ucureka, wongere ugire s'abonner, ugire na partage, wandike na commentaire, utubwire icyifuzo canke se icyiyumviro canke se icukuye muri iyi video. Imana ibahezagire cane. Mwari kumwe na Sabanerwa TV. Ciao 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 ciao.